nukuri basha turabasavye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani ubu naho tubuze 3 nukuri turabasavye mudufashe tugura ivyuma muzi wa mukozi mudufashe basha ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma nukuri ni mudufashe basha muzi wa mukozi Ivete. Sa? Tugenda kubatse. Ndakumva ka. Mu misi twamaranye. Kubera ko gutambwe ko ufite musaza witwa Cheval. Ariko kungorane nari mfise gakaka. Ubone nk'ivyo nari kuvyibuka n'ukuri. N'ukuri kw'Imana nta n'ivyo umuryango nari ncibo. Navyo kuva mu by'umuryango. Narakubaje ubuzima bwawe bwose kuko wambwiye ko akundanye na Dany urabwikora yo guteye inda urambira byose ubu kutambwe ko musaza wo ari Cheval. Ariko ega nakwishije kubera ivyo wambajije kugira nje mwibarabara vyagenze gute hama nanje ndakubwira kandi urazi umuvyeyi aba afise ingorane zo kwiyumvira umwana wiwe no byose mvuga kabiri jewe birambabaje nibutse ingene Cheval yamfata nabi ndikunda na Daniel nibutse Cheval ingene yamfata nabi akajuta nje ko ndumukoshi mama kwa bitu yako fati ibintu vyawe ariko kaka ni wenyene narinzi kaka none nk'ubu ncanja he kaka nukuri nunyumvira ikigongwe unyirukanye n'umwana gakaka canjaye ariko kaka nugira agatima reka ntaco nza umwana wanje nyarutsa sishobora gutunga umuhape ushobora gutunga ubwoko bubi ubwoko bugayana ariko kaka ne mu bucanjaye kaka imvira wamuye basi Ivete. Sabwe kaka. Ivete genda afite umutima w'ubutumwa. Ariko mbonye ibyo umusaza wangiriye amfata nabi. Nibyo byabinesha kuringana. Musaza nje ntuwo muhora kaka. Ahajya natwe yaradutaye muhira. Aha wamenya ko na mama yomutse ntazi niya. Kubera ibyo musaza nje yadutaye mu ngorane. N'umuhoro. Babare kuntu meje kuvugirira sijewe ishapu kandi azikwichapa riribi. Yo tumukora ibintu bitaba bishapu. Yari mikonzo gutunga konzo kugwana. Urakoze cyane. Injira mu nzu. Bebe. Abana uko yitegura. Ko nditegura ngira nje kukazi. Ndabe ko nzunguka ndabe ko musiko tworonka ico dufungu. No musi wari waryamiriye. Cyane gose abo nimvura igirigwe ndabibona. Yaje. Juneka. Cyera baba ndakwibariza ikintu kimwe. Ariko ntushavure cyangwa mbona ukuri. Aho tuba twabona duhera umwanya umbaza. Kaka nagomba ndakubaze. Cyakuvaho twakabanye mba ngahi wawe.
Sindaho nzanye umukobwa nyene mbone ngo no mukundanye. Aha nahagaze imbere y'umuryango umwanya munini nguma ndakura witwenga nibiki. Hano kwida gusabya ko gakuru nanje kambwire ko ntwenga. Habaye. Nibiki kakacaye ni bya bindi wambwiye ko tugomba twimuke ngira barosa ahantu heza tugomba tuje. Ubona ko hakunejereje. Nana kimi. Oya no kwida gusabya ndi. Ashanezerewe kose pe. Habaye. Ariko nawe. Aicho gusa ico kikunejereje kuba dukomeye umwana akomeye uri umunsi twaba tuba dukomeye nawe. Je muramenga uri kurambesha. Oya na kimwe. Nivyo nyine gusa. Uno ukomeye. Umwana akomeye. Sha je nari ngiye ku isoko. Zaye ko narimbona unezerewe cyane nanyiciye ngahanda kubaza. Hama size umwana aryamye kingara aryamye. Uraza kunyumviririza. Ndagiye ku isoko. Ndakubazeho ikintu kimwe. Wowe iyo uri ngaha cyangwa mu buzima wayemo muri no misi muri no nzu urumva ko ufise amahoro akwiye? Yego. Ariko ku myaka wowe ufise unanirwa gute no kuguruka ngo abantu banye nabo ngaha ubige ubamenya baribo n'ibyo bakora? Gute mwa wamura twengana nabo iki nta kintu babonamo? Daniela, uhora wibukaho kujya ndi musaza? Musaza wo muri wowe umuha agaciro kangana gute? Umufata nk'iki? Kuko mbona umengo uko Jojo afata uko Chevara afata mbona umengo nawe nikumbona? Umuntu akuvugishije ucunkangamira ushaka ngiriye. Ahubwo gute utiyumvira impamvu uvuga iki cyenda gukangamira? Umunsi wamenye amanyanga akorerwa muri ino nzu wewe ukayamenya neza ukamenya n'uruhara rw'umwe mu buzima bwacu muri iyi nzu, je nagiriwe ubuntu ndasara ndakira, ariko we sinzi kuzosara ngukira. Ariko tuwe serious. Kandi peut-être umenyereye jewe ntwenga fina, ariko ubusi bwo buzima mbaye shaka umbwire nirihe banga uri kurambisha ngaha muri iyi nzu? Ntara kimwe jewe nzi ngaha. Kiba bagushije ngaha. Ntara kimwe. Daniela, niki uzi muri ino nzu uri kurambisha? Ntara kimwe. Jewe ari kimwe nzi ngaha. Ndaba mu maso neza. Daniela, ibyo ukora byose ubikora wibuka yuko jewe nawe atwe duhomba muri umuryango. Umenye ko amplis ibintu byacu bigenda vyononekana ni jewe nawe duhomba, kandi ivyo uri kurahisha muhishiranya nabajya abantu muri kumwe bizobatekurukana, kandi ico gihe uzipfuza kuba mushikanje wa nyawe bitagikunda. Mva mu maso bwe, mva maso. Ushobora kubana n'abantu utazi kumenya ngo umuntu abayeho gute.
abantu muri kumumanya imyaka nukuri baje turabasabye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani ubu nawe tubuze 3000 nukuri turabasabye mudufashe tugura ivyuma muzi wa mukotsi mudufashe baje ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma nukuri ni mudufashe baje muzi wa mukotsi gutangaje n'iki muviri kurabona aba bapfuye bamaze ugwabo ukurikira ni wewe Dany no koti usigaye gupfa ni wewe kubera kutinya gupfa kandi uri umwicanyi no gitsibira kubera kutinya urupfu kandi uri umwicanyi guheza ivyabo ukurikira ni wewe kubera ko wishe papa wacu oya Dany sijewe impamvu wishe papa niyi sijewe namwishe ukuri kose nagufise nta nicyo ufise wamisha jewe kubera ko wishe papa impamvu gikurikirana Ivete niye Ivete mupfiki ukeneye kumwicira iki uyu n'umwanya wawe umwanya wo kwishura ibyo wakoze kuko impembo y'icyaha n'urupfu ubu n'umwanya wawe Dany Esti. Alo Esti. Alo. Ndabumva Esti. Isawa Dany. Yego meze neza. Nawe meze neza. Meze neza nyine kugira amakuru. Ine ko tubonana uno munsi. Yego. 13. Yego. Umunani. Mukina. Ndahazi. Nimero 30. Ndahabona nta kibazo ndahabaza. Kena kibinda gufitiye Dany. Ine kuguza n'umugore wawe. Yes. Esti, reka kumbesha Esti. Ibyo je sikunda kuvuga menshi. Kuko nta kimwe dufanye nawe. Uvuze saa 7?
Sawa. Sawa murakoze. Reka ngende mbe ndabarindiriye ngaho nyene. nukuri baje turabasavye mudufashe hari umufana duhaye desase nkani ubu nawe tubuze 3 nukuri turabasavye mudufashe tugura ivyuma muzobamukoze mudufashe baje ni mudufashe tugura ivyuma nukuri kw'Imana mudufashe tugura ivyuma nukuri ni mudufashe baje muzobamukoze Musibo. Yes. Esti nta kintu je mbona yo ngaha ntabwo nta kintu mbona. Rabijorindi we rya kabiri Dany. Iri imbere yanje. Yes. Esti. Wayibonye? Esti nabonye ari foto yari ngaha. Ibindi ko ndabona ni biki? Yes, ibyo nyine ubona. Ubutumwa bwawe nakuzanye. Dany. Ndakubwira ukuri. Gwari no musi. Musi kurondera event. Esti, why? Yes, none ivyo navyona ku ifoto. Nona ko event aryohewe. Bisigura ko ubuzima arimwo. Ali muri life nziza araryohewe. Wow. Gwari no musi rero event umwibagire. Esti. Gwari no musi event umugore wanje. Hamikini naco. Event nagigukeneye kandi nagukunda. Kandi ubuzima arimwo arabwishima. Esti. Ikindi naco Dany utaruzi mu buzima bw'iwanje. Waruzi ko n'umwana atekereje. Gwari no musi birumenye Esti wariwe. Wabandanye murondera iveti. Iveti nagigukeneye. Esti!